Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane mu gisata c'ubutungane, politike yoba yibera mu bategetsi bo hejuru ndetse niyo mugambwe CNDD FDD. Alain Guillaume Bunyoni niwe tugiye kugaruka ko cyane muri ano makuru, gusa n'ubundi tukaza kugaruka ku bandi bategetsi bahambaye cyane mu nzego nkuru z'igihugu, harimwo nk'umushikiranganje wa mbere wasubiriye Alain Guillaume Bunyoni, hakazamwo kandi umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bahurikiye mu murwi w'abajenerali bavuga ari kijana nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka ku nama zagiye zirakorwa imbere y'uko Alain Guillaume Bunyoni akatirwa umunyororo wo guherayo. Tubibutse ko ivy'isomwa ry'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni vyakozwe kw'igenekerezo y'umunani uyu mwaka, vyose rero mukaza kuvyumviza muri ano makuru. Gusa tubibutse ko hari n'ivyagiye biraba aho n'abashingwamanza ba Alain Guillaume Bunyoni ataco ndetse nabo fungiwe dosiye imwe ataco bigeze bamenyeshwa. Gusa imbere yuko tubabwira kuri ibi, reka tubabwire ku vy'inama idasanzwe yabanje kuba imbere yuko uyu mwanzuro wo gukatira Alain Guillaume Bunyoni umunyororo guherayo ufatwa. Amasoko yacu avuga ko habaye inama yihuta, ikaba yari inama idasanzwe yatumiwemwo abategetsi bahambaye cyane iyo babo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bajejwe amabanga afisa ahura n'umutekano w'igihugu ndetse n'abakora mu biro vy'umushikiranganje wa mbere cyane cyane, ariko hakazamwo n'abajenerali bakomeye cyane yoba abo mu gipolisi ndetse no mu gisirikare. Abari mu nama rero baja mu mpari hagati y'abavuga ko abacamanza badashaka gupfunga abantu batabona icaha baza kubashirako n'abandi bategetsi bavuga ko hamwe Bunyoni na bagenzi be borekurwa ibara ryoba rigiye gusubira kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku ruhande rw'ababona ko Bunyoni ategerezwa kuguma mu munyororo, haravuzwe cane umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca be na General Emmanuel Ndayiziga. Tubibutse ko n'ubundi imbere yuko General Bunyoni aja gufatwa habaye inama zidasanzwe, ni inama zagiye zirajamwo abategetsi bagiye batandukanye, hajamwo abashinga amateka baserukira umugambwe CNDD FDD, yo hakajamwo abo mu nzego zijejwe umutekano ndetse no mu rwego rujejwe iperereza. Haragiyemwo kandi abo mu rwego rujejwe iperereza rya gisirikare ndetse n'iryo hagati mu gihugu. Tubibutse kandi yuko aya manama yose yagiye yarakorerwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ku Kirimba kwa Ntare. Imbere yuko hafatwa kandi nk'uko twabwiye ko muri CNDD FDD harimwo imirwi ibiri ihanganye, hari n'ubundi iyo mirwi yamye mu nama z'urutavako, ari naho havuyemwo ko abo mwiragi rya Nkurunziza batumva ivyo gupfunga Bunyoni, ariko abashigikiye ivya General Major Varisito Ndayishimiye bo bagashigikira ko Bunyoni aja gufatwa. Ese izi mpari zatanguye gute? Ivyo gukatira Alain Guillaume Bunyoni umunyororo ungana gutya vyoba vyaravuye he? Vyose ntuze gucikwa muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV mwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Nk'uko natanguye ano makuru mbibabwira, tugiye kubabwira ibidasanzwe vyaranze umunsi wo gusoma urubanza rwa Bunyoni. Ivyo vyose bikaba vyaratanguye mu gatondo kw'igenekerezo y'umunani Kigarama uyu mwaka w'2023, aha batwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za Ngozi na Muramvya bahabwa itegeko ryo kujana Igitega abanyororo basangiye dosiye na Bunyoni. I Bujumbura tubibutse ko hari hasanzwe hapfungiwe umukuru w'umutumba mubone yitwa Merikiade Nduwimana be n'umupolisi yari mu bashoferi ba Bunyoni. Ingozi ho hakaba hariyo Colonel Desire Uwamahoro. Aho hose rero abashingwamanza babo ntaco bamenyeshejwe, imiryango yabo nta na kimwe yarizi. Ubwoba
buratekera abavyumvise. Bamwe batangura kwibaza ko Desire Uwamahoro agiye kwicwa. Abacamanza nabo barahaguruka ngo bagiye gusoma urubanza i Gitega. Niho rero amatelefone yacana ko abacamanza barabazwa urwo bagiye guca inyishu yoba itashimishije bamwe mu bakomeye. Niho rero hatangwa itegeko ko abariko baraduga i Gitega basubizwa inyuma. Abatwaye Melchiade n'umushoferi wa Bunyoni baza bageze i Bugarama barakata bagaruka ku Mpimba i Bujumbura. Tubibutse ko kandi twabwiye ko hoba harabaye inama idasanzwe nk'uko natanguye ano makuru mbibabwira. Amasoko yacu avuga ko mu nyuma aho bagisubiza aba bose bari bavanywe i Bujumbura mu ibohero rikuru rya Mpimba bageze i Bugarama, hoba haratumijwe ko inama yihuta. Bari muri iyo nama baje mu mpari hagati y'abavuga ko abacamanza badashaka gupfunga abantu batabona icaha baza kubashirako, n'abandi bategetsi ngo baba bavuga ko hamwe Bunyoni na bagenzi we borekurwa ibara ryoba riguye mu gihugu. Ku ruhande rw'ababona ko Bunyoni ategezwa kuguma mu munyororo, nababwiye ko havuzwemo cyane General Gervais Ndirakobuca na General Emmanuel Ndayiziga. Inyuma y'umutaga rero niho amategeko mashasha yasubira gutangwa. Abajejwe iperereza mu ntara basubira gutegekwa kudugana banyororo i Gitega. Abashingwamanza n'abaryango nta na kimwe bamenyeshejwe. Inyuma y'isaha 9 ku ibohero rikuru i Gitega, amabarabara yose ajayo yarazibiwe, abapolisi barongerezwa. General Bunyoni arasohorwa muri kagasho yisangije ajanwa mu kibanza cabereyemwo imanza. Ako kanya rero abandi banyororo baratabaje. Inkuru ibirakwiye hose ku rubanza rwa Bunyoni rugiye gusomwa. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse niwe yishikiye gusoma urubanza mu gihe atigeze arusasamwo, ariko amategeko ntabibuza. General de Police Alain Guillaume Bunyoni haragira icaha co nticigeze kivugwa, ahubwo yahanishijwe igihano cyo gupfunga ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo yose atandikishije muri sentare n'ihadabu y'imiliyoni zirenga 20. Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Samuel Destino Bapfumukeko na Kome Niyonsaba yahora ajejwe inyubako za Bunyoni bahawe umunyororo w'imyaka 15. Ni mu gihe umukuru w'umutumba Mubone Melchiade Nduwimana n'umwe mu bashoferi ba Bunyoni baciriwe gupfungwa imyaka 3. Ubundi mupolisi yatwara imodoka yo gusuma mu rugo rwa Bunyoni we yarejejwe. Aba bose b'abanyororo harimwo Arengeyome Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro, Samuel Destino Bapfumukeko, Kome Niyonsaba n'abandi bose ntibigeze bahabwa igopi y'urubanza, baberetse aho basinya gusa. Aba baciriwe iminyororo baramenyesheje ko batemeye urubanza none bagiye kunguruza. Nuko ivyo munsi biba birarangiye, ibibazo bisigara ari vyinshi. Se y'amazu ya Bunyoni yari yavuze ko yifuza gusigurira yavanye birangiye atigeze ahabwa umwanya wo kwisigura. Bamupfumu yasaba ko bomuzanira bakagirizanya ingene yamutumye kwica Perezida Varisito Ndayishimiye. Bunyoni arinze ahanwa batamumuzaniye. Vya binyoma Bunyoni Uwamahoro n'Abapfumukeko biyemerera ko bahoze bashira mu matelefone bakabeshera abantu ko ntaco vyafashije, nabo babibakoreshejwe ko uko bahoze bavyambika abandi. Nguko rero uko umunsi wo gusoma urubanza rwa Bunyoni wagenze, umunsi waranzwemwo n'igifungu cinshi cane. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ivyo umurwurikiyemwo impande zitatu yemeje ko amategeko agenga impunzi z'abarundi agiye guhera buke buke. Ni mu gihe leta ya Tanzania y'u Burundi hamwe na HCR bakoraniye mu nama muri Tanzania. Iyo akaba ari inama yari igiriye 24 y'uwo murwi. Imvo ko ari ukugira ngo hatanguzwe igikorwa cyo gushira inguvu mu itahukanwa ry'abarundi bavyifuza baba ku butaka bwa Tanzania. Izo mpande zitatu rero zarateye umukono ku rwandiko rwo guheraheza amategeko agenga impunzi ku Burundi ku barundi barenga 155 bari ku butaka bwa Tanzania. Itangazo rirangiza iyo nama y'uwo murwi ugizwe n'u Burundi, Tanzania na HCR risa n'iri meze neza, ariko risa n'irinyegeje ibintu vyinshi.
uwo murwi wabanje gushima ubugwaneza bwa leta n'abanyagihugu bo muri Tanzania mu kwakira impunzi z'abarundi mu myaka irenga 10. Mu nyuma izo mpande zose zumvikanye gushira inguvu mu gutahukana abavyifuza hakurikijwe amategeko mpuzamakungu agenga amashirahamwe afasha abari mu ngorane. Igitangaje cane ni urwandiko rwuzuyemwo ivyemejwe bikomeye nk'akarorero amareta Tanzania, Burundi na HCR ku mirongo y'imbonesha kure ya Tanzania TBC indimi zabaye indimi. Umwe ati nk'uko vyashikirijwe na Hamad Hasuni umushikiranganje wa Tanzania ajejwe ibibazo vy'impunzi ati twumvishijwe atamakenga ku mutekano n'impore ari ukuri mu Barundi. Abaserukira Burundi barabishikirije kenshi umurwi uhurikiyemwe bose rero nawe nyene uravyemeza. Rero turi n'iteka ryo gushikiriza Uburundi ababuturukamwo kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu baturukamwo. Twarabakire neza cyane mu myaka myinshi kandi tugiye kubaherekeza. Ivyo gutahana impunzi vyumvikanywe ko ku mpande zose ngo bizofashwa n'urupapuro rw'inzira rutomoye rurimwo nk'ivyo gusanura inyubakwa zizobakira no gushiraho abazobaha impanuro hamwe no kwandika ku bwinshi abifuza gutahukanwa. Ivyo vyose rero bikaba biri mu ntumbero kugira ngo impunzi zifate ingingo zirimwo umuco mu bijanye no guhunguka mu bwisanzure kandi bavyiyumvamwo. Akaba ariko uyu murwi utangaza. Uko rero ibiharuro biteye ho murwi uhurikiyemwo impande zitatu barateye kandi umukono ku rwandiko rwo guhungura ku murindi wiyongereye impunzi z'abarundi hagati ya Kigarama uyu mwaka na Ruhuhu mu mwaka w'2024 impunzi zishika 1500 zitegerezwa guhunguka buri kwezi. Inyuma ya Ruhuhuma mu mwaka uza naho abo barundi bazoca bategerezwa kuja ku 2000 batahuka mu gihugu c'amavukiro. Kuri ico kiringo nyene bazotahukanwa buri kwezi bazova kuri ivyo bitigiri nyene vyamenyeshejwe na Martin Niteretse umushikiranganje w'Uburundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Leta y'u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi ngo bazokwakirana urwezi impunzi z'abarundi bifuza gutahuka iwabo. Ati mpamagariye ubwanje abo bose bakiri mu buhungiro gufata ingingo nziza yo gutahuka mu ntumbero yo guterera mu iterambere ry'igihugu bafadikanije n'abandi abanyagihugu. Ivyashimangiwe na Marite Niteretse. Uburundi bwemeza ko buzokorosha mu kwemeza impapuro zerekana ko abantu baciye mu mashuri hamwe n'impamyabushobozi zaronswe n'impunzi mu gihe mu gihugu bari bahungiyemwo mu gihe bazoba basubiye mu gihugu cabo. Ku ruhande rwayo Tanzania yemeza ko izokubahiriza amasezerano yo gukingira impunzi. Ati nagomba nsubire kwemeza intumbero ya leta ya Tanzania ku bijanye no guhungura impunzi nk'uko bitegekanywa n'amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi. Mu nyuma ibijanye no guhungura impunzi z'abarundi bizokurikira nk'uko biri mu masezerano y'imigwi ibijejwe. Akaba ariko vyongewe ko n'umushikiranganje Masayuni. Uwo murwi wumvikanye kandi ko ugiye kurushiriza inguvu mu kurondera uburyo bugenewe gushigikira igikorwa cyo guhungura impunzi no kubafasha kwinjira mu kibano. Uwo murwi wagenye HCR nk'umufasha akomeye mu ntumbero yo kumvisha impunzi z'abarundi gushira mu ngiro ivyapfundikiye muri iyo nama idasanzwe. HCR rero ngo niyo izocungera ico gikorwa cane mu bijanye no guhimiriza kwiyandikisha ku bwinshi no gutegekanya uburyo bukenewe kuko iryo shirahamwe ngari ryo riri hafi yabo. Ati ndubahutse kuvuga ko isaha yo gutaha ku mpunzi yageze nta kintu na kimwe gisigaye. Akaba ariko vyamenyeshejwe n'uruhande rwa Tanzania. Nubwo biruko rero vyarumvikanywe ko mu gihe igikorwa cyo gutahukana impunzi cumvikanywe ko kizobandanya impunzi z'abarundi zobandanya zikingiwe n'amasezerano mpuzamakungu muri Tanzania gushika ku munsi wa nyuma. HCR nayo ikaba yariyemeje kuzofasha ayo mareta abiri gutorera umuturama ikibazo c'impunzi. Aya makuru rero reka tube tugarukiye ngaha gusa fyone subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzojikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhoza TV muhezagirwe.